Erega gusa icyo nabonye abantu nitubumbwa ni juste nivyo turiko turaronka ariko gusa gushima ni vyiza cyo ndashima ivyo maze kuronka nivyo maze kugera ko gushikako ni vyinshi kandi vyiza ego ariko so kuvuga ngo cenga canja ngaho nishime mvuga nti byose narabikwije birakwiye oya bro cyo shabado vraiment big hari ibintu byinshi je ngikeneye ariko one day bizoshika kuko nibi bigo biramba ko usinenzi ko bizombako bibanje karanda ntuwerekane cameraman ntuwerekane hari please ntuwerekane hari nubasha ko umwana ndaza kumuzana aramukanya ariko apara kwerekana hari okay voilà vy'umuduga ndibaza ndaza kwisugura ama information maze gutanga ariko kandi n'ubu kandi bivuge kandi juste jewe ndiko nda nka Isaac TV abantu barabizi tutura abantu matwitanga kandi dukora cyane kandi na Black TV murakora sana kandi big up sana friend muri ajour muri kumwanya ariko na Isaac TV barabizi bamwe badukurikirana barabizi ko turi kumwanya turagerageza kuzana ibiganiro bishushe kandi biri kumwanya rero narigize kugira accident bamwe barabizi narigize accident kamoto nanifise kadufasha sana kuntu byama déplacement ashakarankubitisha kiribite ndagira accident byaramenyekanye cyane ariko kandi nyuma yo ngaho ndibuka naciye nyuma yo ngaho narigize interview nababaye juste na ibinyamakuru bimwe bitaje ariko bamwe barangishije interview ndababwira hariho rero ide yacinzamwo umugenzi wanje araha arambwira ati Isaac nukuri nibisigura yuko umuntu afise umuduga atogira accident ariko accident zirarutana attention ati rako noto ihazo kugirira nabi rondera imigambi wikorera kugira urabiko kwisunurura ube uje mu muduga rero ugura umuduga so kandi bakone kibebe canje gihagaze neza kiri en forme bebe ngo hano turabe mbebe we urusa nerekana abandi ni bebe gusa yo urambona undi bebe wanje yo icono canje we rarere ngirafyura amaso twakwa musi Peace and love kwa nusa dukurikira mutumbere hose weza sakamungo blacktv.com iyo ni website yacu ushaka dusanga tango mazini imwe Facebook Instagram tusanga dusangaho ni bi kuri mikoro kumwe na fan kuri kamera uyu musi rero twaje muhira yomwe musanzwe muzi amaze imisi yakaravuga ibintu bitandukanye byo singa basanze ari umucuruzi w'impuzu bonaho byamucanze tuzi impamvu nge byamucanze hamuna kageze mu vy'imiduga vy'uko unye atubwira vyinshi zo mumenye ni Isaac Classic musanzwe muzi kuva kera cyane gitambo sana aromesha makuru nga muri Buja Flavor plus 257 niho novuga hani cyane musanzwe mumenyerwa na bro big yanje mazina y'anyakuri yitwa janitwa mazayo je wa mama na papa no musi n'umujournalist gende mu journalist okay amazayo yanje ni big uko nyo vyumva big ibisigaye ni b big easy bina greek na gets bina greek ibisigaye navyo nje ku ruhande ushaka kuyamenya nsanga inbox ndakubwiye sawa great karibu sana musaza merci sana kandi namwe karibu ahubwo karibu namwe muhira voilà ano nzimanye rasta oya we je nzimana is your fresh mze uzimana umushiti no byamwe no muzimana ari sabira kuzimanwa gayem birazwi mushitashitse teravuga ati emane je nanyo twemvuye kure nafashe ugendo rurero ifunze imana sawa ariko tukuzimana iyo wamaze kwicara ukaruhuka uracana hagaze mazi saa yose ndinga amasaha 2 kwa saa 10 saa 1 z'ijoro we nta kibazo rogira ikibazo no singorani yahe anyway karibu cyane rero sasa ndibaza rya kabiri ngo je muri black ego ni rya kabiri kweri rya kabiri kabisa kamera zanyu zintumbereyeko yabera gibuka aho twari kwa Jojo Menga Jojo ari bari bambwiriye doti voilà amugutwara ego je none je na Jojo ni sister Jojo ni ko bavuga bose rasta niko bose basanzwe bavuga so bavuga twini ya birazwi je na Jojo je na Jojo turaba sister great anyway happy birthday niko bavuga merci beaucoup merci bashobishura gute happy birthday bashobishura nakubwiye merci urakoze cyane basi ariko yaraheze bewe wari active vraiment nta son nigeze munambwiye none ari surprise navyo namenya ariko yewe nari kubimenya nabayiteguye ko batambwiye brother nagiye mbura gusoma video n'ama interview yose kumacha ku WhatsApp gasikuja ni hatari kabisa surprise yakire gute wabaguhaye aba umuryango wa mbese no navugana n'abagenzi bawe ego nuko ndashima surprise yari imeze neza bayibonye barabibonye yari imeze neza ari top musanze je cyo narahiye mu buzima ndaranse yuko atakintu cya surprise je combako icyo narakirahiye avuga ati iki jewe nibikunda ari kujya muzi amanyama yaraheze kweri wararize oya kurira ndizwa niki
surprise nyene aho yakisa nararyohewe cyane cyane barira oya jesu uko ngo ya jesu uko je ndapfa kurira wibaza amasera oya je sifa kurira miriko mkawuje igihari je ndakauka sana gusa je ndarira iyo bikenewe je urazi je bindiza ibintu biri très émotionnel par exemple umuntu agwaye cyane umuntu yababaye cyane umuntu afite ibise bitebwo byuko nyine bitetebwo ariko by'umunezero kumunanga ngo munezero ngacyarira ivyo ntibibaho ujya kwizinya kinga jewe ngira ngo tunawa vyumvise oya ntaco jewe reka ndavugira hanyine kuri micro ntaco je navutse mu 1990 ni cenda biragusha no top no birabandanya imbere gato mu 1990 na zingaye basi birakwiye ndakwereka identity ndakwereka identity wazi giro vyeme Kadoro ngorajwe ishinga dizi wanje. Yewe wanyita Toma. Noye kishira hari bakubegore ne. Ndaho. Nabivuga nda bireke. Shakubivuge naje. Ari gakotunga. Yamwe tubitatu. Kazima ko nawe uvuga ivyo wabonye birabeza kuba bifise sense ko ni wabibonye. Uri kura myaka umaze uvutse naho ugeze ubonye nivyo ukora mu buzima bwacu nivyo usanzwe uri kurakora. Ubona wiha amanota angahe kuri wewe? Amanota mu biki mu byo umaze gukora kuko ndazi bamaze kuvuga ati imyaka umaze kuva 90 gushika ino saha yahe bimaze gushikako ni amanota wihanangaye kuhereye ku 90 kuva mu myaka kuva mu 90 na gushika ugeze ubu mbo amanota ni haye amanota nka 60 kwijana. Okay, bisiwa ko byimaze gushika utarabishima gose akibuzi nyene kandi kuzi bati nyene naciruka navyo. Erega gusa ico nabonye abantu nitubumbwa ni juste nivyo turiko turaronka ariko gusa gushima ni vyiza. Je ndashima ivyo maze kuronka nivyo maze kugera ko gushikako ni vyinshi kandi vyiza. Ego ariko so kuvuga ngo cenga canja ngaho nishime mvuga nti byose narabikwije birakwiye oya bro. Shabado vraiment big. Hari ibintu byinshi je nyikeneye ariko one day bizoshika kuko nibi biriko biramba ko usinezi ko bizombako abiganje karanda ntuwerekane cameraman ntuwerekane hari please ntuwerekane hari Nuwashaka umwana nzaza kumuzana aramukanya ariko aparara kwerekana hari ene kazibanda yacikigari okay wamaze kuvuga maze gushika kuri byinshi bitandukanye ariko mu hari nimwe mu kwavuga uti jewe je nakurondeye ko ico kintu nyene uvuga ati jewe bahongu ntejewe kweri mu mfashi bimeze gute tubwire ubwo nto shinzi dusigure ko zataboye ibyanzwe turabona ivyarivyo kwa tabizi imodoka okay voilà vy'umuduga ndibaza ndaza kubisigura ama information maze gutanga ariko kandi n'ubu kandi bivuge kandi juste jewe ndiko nda nka Isaac TV abantu barabizi tutura abantu bima twitanga kandi dukora cyane kandi na Black TV murakora sana kandi big up sana vraiment muri ajour muri kumwanya ariko na Isaac TV barabizi bamwe badukurikirana barabizi ko turi kumwanya turagerageza kuzana ibiganiro bishushe kandi biri kumwanya rero narigize kugira accident bamwe barabizi narigize accident kamoto nanifise kadufasha sana kunuje ama déplacement ashaka rankubitisha kiribite ndagira accident byaramenyekanye cyane ariko kandi nyuma yo ngaho ndibuka naciye nyuma yo ngaho narigize interview n'ababaye juste na ibinyamakuru bimwe bitaje ariko bamwe barangishije interview ndababwira hariho rero ide yacinzamwo umugenzi wanje araha cyarambye ati Isaac nukuri nibisigura yuko umuntu afise umuduga atogira accident ariko accident zirarutana attention ati rako moto yazo kugirira nabi rondera imigambi wikorera kugira urabe ko kwisunurura ube uje mu muduga rero ugura umuduga juste bizirafasha kuyungunganya kuronka ibiganiro niyungunganye kuzanda ndaronka ibiganiro ku mwanya voilà bon iyo ide iranjamo mu mutwe ariko sinari bwa ikoreko cyane natangura projet kuzanda dandaza impuzu za Isaac TV n'inkofero babitanguje gitanguza iganiro ngo yatangiye mu mpuzu ngo vyamucanze ni vyancanze je ndi umusore ndacarondera ndafise umuryango rifo ndawuronderere mpangayike mbo basi hama inyuma yo ngaho cyanda tangura ibintu byo kudandaza impuzu za Isaac TV n'inkofero ko navuze ati ndadandaza izindi menga bisa nabi reka ntangure kuri Isaac TV ndadandaza buke rero utwo nagenda ronka burya sinagenda turya nagenda tubika ahantu mu gakonte ndatubika boshashikana ku mafaranga atari make yashiganye no tudiri pembeni bazi ama TV online arige tuhamagago hariya ugasanga umuntu adusorore ibintu nk'ivyo byo dufaranga ndatwegeranya ndavuga ati dufaranga turakwiye ariko rero umuduga je nshaka umuduga uzomfasha gutembera
au niveau national kuturondera ibiganiro gihugu cyose ngire tuwa igihugu uvuga uti active nshaka yuko ta nkuru imwe zondengana bana ku mwanya kandi pum turukana gacabaye kaje kuri active wakibonye pum inje nanga byabaye kuri active nivyo mbashaka ariko rero cyasanga ibyo byose nivyo kunda ta déplacement niyo rero naciye ntangura rero guterereza avuga ati kuri ibyo buryo naronse je umfise miliyoni 2 yemwe abandi mu nterere kugira ndabi yuko miliyoni 12 zo kwirangura umuduga urumva ko nahavuze n'igitigiri naravuze n'igitigiri kugira abantu bamenye ati kaba bundi biri serie abantu nibaza ko ari black ko ari za comedy ni ibintu biri serious kabisa ati jere navuga ati aho ngejeje vema jere nta miliyoni 10 mana yanje nawe urabiza akazi kacu nta miliyoni 10 tugakuramo ariko abariko baturaba yo bavamo ati rero turasaba yuko muduterera tube nk'ugwaruka turabe ingene two kwisundunura ufise dolari jana imwe zibiri 10 5 uko ibihumbi 10 by'amarundi bitari bibiri tuyashize hamwe twese uravye aba followers bose ba Black TV aba followers ba Isaac TV tuyishize hamwe n'umusegonde ni papa birabaye kuko bivagura imodoka usaba imodoka imwe 12 kandi dufite tuzi ko ari imodoka zinazimbutse 6 million 8 million ukaja kuri 12 million kubera yuko big nibabona umuduga wa 6 million ushobora kunyemera aje kuzunguruka igihugu cyose zoshuza jewe tubabwire kandi abantu ati umuduga twabonye ariko twabonye wa 6 million kandi mwiza bimuhagaze neza reka tuje tuguru ubu zishaka umudugu zo kumugendera amfira oya sishaka bya spana mkononi bya kirafuye kirap oya kaduga gahagaze neza kandi bima je ndashima abantu mvuga tugezeko amahera ushaka tumenye ndakubwira amafaranga tugezeko bo musanzwe bivanye n'ingene abantu bagenda baratanga uw'icumi sindabiharura kandi niko bari bana baratanga attention harana ko araterera vraiment kandi je nshimire cyane bivuye ku mutima umurongozi wa Ndaho TV n'umupaparaho ari muri Amerika wa Ndaho TV yavuze ati je vraiment vuba cyane ntarayarungika ariko we yemeye miliyoni 2 shaka kuri yaza miliyoni zanje 2 nsigaranye zishaziba zinga zine okay ushiremo abashikibi wacu bari muri za Amerika za hehe bari za Saudia Omani nabo nyine ko baratanga uko bashoboye ushize hamwe rusanga biko begenda neza kandi bukiye vraiment ndazi ngo nonga kuri Black TV sinzobura nabane baterera umuriro namukuyagwa bayaguhagute bayamagute bagwa gute bagwa muri telefone bagwa muno je birasiga no bakuzana mubuza ngamuhira bigenda gute oya araba abusanga bafite imiryango yabino yatigenda kwa mwene wacu akomera umuzigo wawe ukasanga bigenze uko arabandi ugasanga babwiye ati no Isaac nukuri jewe bivuye niko gukura n'ibigano je ukora ngene binjohera vraiment tora mpeza kanimeo kawe ka compte amashireko numva urazi ibintu biri officiel misazi ibintu biri officiel atari ibintu byo mu bya shortcuts byo mu ibarabara abantu baritanga bakagusaba compte numero ya compte niyo mpamvu nayiza no mu kiganiro kugira intwara ko ari banque commerciale di Burundi bankob urumva ni bankob hama numero ya compte ni 09 81 06 20 21 agatire aba 28 juste iyi numero ya compte abayishaka bose barayironka no mu biganiro bya activities igira sirikire cyane kugira abantu bose bayibone hama bagira ico bazogira ico bafashije kuri iki gikorwa Isaac je ndaho nyene se wavuze yuko bashaka gufasha kabirumvikana ubwo ntubona yuko abantu bazovayibona bayifata ugundi kuntu gasanga biko batuma Isaac bamwe mwiyumvira nabi babiyumvira ibindi bintu ati umujama imeze gute ntabwo bifiti bo nivyo abarundi turacafise ingorane muri twebwe abarundi turacafise ingorane yo gukengera ati umuntu ariko agira ibintu burya si mitwe burya si bikiye urumva ariko vraiment for real ico tutazi big ivyo uzokora byose neza ko bizoshimwa na bose iyo ni code ya mbere uzokiza kuzomenya hama ica kabiri naco ndazi kimwe zimwe mu ngeso abarundi dufise nziza au niveau international je naratembereye man nagiye muri Nairobi nabaye muri Kenya nabaye Kenya Uganda na Tanzania gato Rwanda niko n'u Rwanda narugiye muri kumwe na gato nagenda haca hose nasanze abarundi turabambere mu gufashanya urumva rero kubwira bene bacu barundi ati big je vraiment je shaka kugura
ka 20000 ariko ufise dimas we rero nterera niyo big nuwa kandi big yaranyishutse wari yamara yo hotel big turi rikuru mu Barundi mu Barundi majambo make mu Barundi dufise ingeso yo gufashanya nimwe mu ngeso ziwacu zituranga rero ico jewe ntaco bimbwiye uvuye umuntu ashobora kwiyumvira ati zaki ivyo nibiki ntaco bimbwiye ariko mu cyonzi nuko ndazi neza kandi ndizera neza ko haraba bitahura okay bon ndiko ndazaho nyene ko ndayifutse ivyo onye so wa mbere bigize nga mu Burundi nabigize wa mbere Mr Champagne yarabikoze agura imodoka mwayibonye yavuze kandi yabwize kireke bamuha miliyoni 2 miliyoni $1000 $1000 $500 canke we yavuga amadolari voilà bavuga yuko nanyashaka kugira ibintu by'amakiki cyashaka kugira iki kwiba amahera ya Kenya yashomereye byabuze kabana intuzo ariko urabona ko bamuguri bon baraguze nivyo mugaba cyane yaravuzwe ivyo wowe ntubona ko nubundi uko biri kose uvuga uti jewe erega naho bovuga ugashika ku cyo wifuza kuko si bose muzuza abatagura kuvuga amajambo mabi niba abantu badatahura mu mutwe wawe umenga sinzi ariko ku bantu babitahura exactement ntacyo babwira babo bararyoherwa bavuga ati cool ahubwo bacha supportingira ico nyene ariko jewe guverinoma bijya uvuga ngo ibinda bigize ngo kubera ngo Mr Champagne oya champagne izaki ahubwo usanze yayikuyi wanje ngano yatawe kubivuga ubivuze inyuma usanze ari jena izikaje nafise ivyo nshaka kushikako jena nafise ivyo nshaka oya renza kwanza izaki niba yatawe kubivuga kandi imodoka yirose wote bivuga mu nyuma yirose shavuga uti je nabonye imodoka yayirose Mr Champagne kandi ndabivuge oya ni bisanzwe kandi bima ko yarayirose byarangyohe abona uwacu vuga ati kandi ndabe kuno no suko kuna ba followers ba Champagne ba followers ba Isaac ujafisa followers benshi bavuga Kiswahili ndenda kwazi kimwe ndakwa kasikaro basi hagati ya Big Fizzo na Sadbi umwe afisa followers bica nk'umwe basangira followers Sadbi bano muziki bakora rabara kadri umuziki bakoramo bakora umuziki wiki icyo Isaac nibaza ama followers nga mu Burundi twese dufise oya sibami siba icyo ndachance siba kuko yabari bamwe tuba tubangana n'aba subscribers Black TV subscribers bangana urazi ko bangana Isaac TV uko bangana ntibangana n'aba Black TV urumva bishobora bisikura ari wabiyo batarazi wanje ari wanje batarazi wawe nuko bimeze gabice bigenda suvuga rero ngo twese ngo abafollowers barasa kandi rero turabe na cadre nyine dukora Mr Champagne akora muri cadre ya Mont Swahili sana nibi byo akora byose bikora mu Kiswahili ariko twebwe dukurikiranwa na bene gihugu cyane cyane bavuga Kirundi nena bene gihugu bavuga Kirundi je ndizera neza yuko bazobishikako kandi ni benshi kandi benshi barashavujwe n'ivyambayeko rero muri bagiya benshi rero na kandi rero nabaryohewe kubona nagize accident urabizi nabaryohewe kubona nagize accident ariko rero uko biri kose je ndashima kandi ndazi nzobishikako tu kuko baba nabanze no kubinyereka azizake wewe reka baravuge batumwanya twe tuzobikora kandi tuzoyipresenta ndakugirira inkuru Black TV ndazi mzoba mbere kuronka invitation yo kupresenta Umuduga wa active official kandi sike ntabyo twomye amakuru yavuzwe yuko rindira amakuru yavuzwe yuko Mr Champagne yasabye amahera Umuduga yamaze kugura office yaje tikansabe bamfashe ngo Umuduga office oya sivyo ifonda barabajya hanze sivyo sivyo hanze na imiduga ibiri oya usanze abantu baza kwibisa ngaha babitse imiduga kandi bakubera none kubera none kuri zone ni baraza imiduga none ntabyo umenya shama business ni menshi amabe oya erega umba big wewe reka nakubwire naho no banufise Umuduga bakangurira ubundi rero birakujya wani binjya gusa ko waramaze kugura ugashaka kwaguha nta Muduga ndaro cyangwa inzo kunanekura nta Muduga cyangwa inzo kunanekura yo wazaba ndakore ngambi wanje dembi wanje simpanze gasi panze vrem iyo basimpanze ariko ati yo ashamira inzu yamuheranye iki ratio ndakwereka uraki ijya cyumba cyugahya hajya uzuye mu ifungurwa amana we icara no ngaho kubona ibindi byinji je nta mfungurwa mbuze nta kintu kuri ndashima uhoraho utundonka twose ndadushima so kandi wakona kibebe canje gihagaze neza kiri en forme bebe ngo hano turabe mbebe we urusa nerekana abandi ni bebe gusa yo urambona ubu mbebe wanje yo icono conje we rero ngira afyura amaso twakomuze bebe ariko turanyine itwa Kamikazi ayandi mazina Farhan ayandi ni Kamikazi Farhan niko yitwa ko bandi babita amazina nka 6 we gute oya je nabiri gusa afisa amezi angahe afisa amezi 3 yakujya amezi 3 ijo umunsi wanje w'amavuka niwe yakujye nayo amezi 3
navukiye rimwe rero oya sikuvuga aya kumeza 3 wewe atariki namwe abatariki nani mu butambe aragutweze baza rero urabona ni kidemu cyiza ni umukobwa tuzana inkwano none urabona ko ari umukobwa kandi ubwa mbere ndamwerekanye kuri ecran vraiment umunsi wa nife njye araryana ushaka avuge urazo umujournaliste uyu urazobaza abantu bibaza azovumbura abantu mpaka Muzi atonda ikiganiro musubize cyangwa tubanda mufisi oya reka namutange yo madatora okay bye uko nibaza ko abantu bose mwamaze gutara ivyo Isaac ashaka ko muterera jewe zenzo mutembe 10 byo gusa ndagusigiye none rero uzobuwaye umujournaliste wa mbere anerereye nizamahera izo gutinda je biri he agutize kandi gusa vraiment gusa ndazi yuko si wa Black TV ni boss je ndabizi vraiment nico katamuzi nka mesho gira ubwo oya nico bo nka $10 oh amen yo amen ega yo bikura niko imana jegana nagize kuri ndaho TV ira nikuruka imana ega nyene yo cyambwiye ati yo agenda guterera hama demi azogwa ntugira ubwo rumva nabandi baje bakanterera abandi bakanterera tukazogira conference yaguzwe abandi ba media niyangu yo urazi ushikiwe n'abagenzi bawe ugafata tsanga nk'ibinyamakuru nje bigora gusigikira ati Isaac guru Umuduga ababosi babo ma TV n'amaradiyo ati nitwe twiterereye mwana atera imbere nabo baca batera imbere hariko de batazi big nimba ushaka uzotera imbere mu buzima ni izina ry'Imana ndakurahi uzokwifuza undi neza ni wifuriza ati Isaac jesha kazogira Umuduga big we nta mezi 3 ndaguha nawe uzoborose ni wabishiramo inguvu ariko urumva nuko bimeze kandi bukiye bw'abantu bazagenda barabitahura kandi na leta izo bimenya yuko bana abajeni bacu bariko bariyungunganya kandi utuzi barimo abakazi bariko barakora abantu baragakunda kandi barabishima kandi barashigikiwe na leta shidushigikiwe guys reka nibi vyeke vy'imidoga kwanza tuje muri buzaganiro ndagushe oya gano kirahera mu kanya tugira tuje kora umupira we hagati ya Paris Saint-Germain hamwe na Leipzig we ni Leipzig ninde team numbatse mani Paris bayumva yakari Paris kaka ikipe ko ariko rero ko abantu batangiye gukunda Paris je ndayivako uyiva nguje mali kipe karakomeye atashye kate karakomeye bara mchezo akakipe kwa kakwe ma kipe menshi ene mugenda zikiganiro Isaac je ngomanze ko biko ravugwa mbabariye cyane biga Isaac novuga yuko bakasibasi makato imwe background ya gato iyo tukuzi muri bitwa gute classic FM classic online classic FM classic FM online ya have you as a classic nurane certificate barama nubona barama certificate ni classic FM ya bege yakora gute ko online gute yakora online kuri none radio online zirahari kiranda zizi mugabo mwakora gute yemeze twakora ibiganiro ngaha mu Burundi twakora ibiganiro mu Burundi bikapostingwa online radio hama bikaba public twese system kuva kera twarasara matuje twarafata n'ibiganiro twese tugiye partager kuri WhatsApp kugira nabo kuri WhatsApp babironki twararusemo so France Starring nke kuri kijya radio abantu baradutuka sana kuko n'ibintu bya TV online byari byinshi abantu baradutuka sana ati Isaac mwebwe ama television yo kuri WhatsApp ariko vraiment gusa ndashima Imana vraiment big up kandi byarampaye success attention okay hanyine ngo mashikire sasa ucuja muri bonandi mati batanduka bashika no muri Bujahid umunyumoza ku crave wawe Isaac Class Isaac TV abantu mukorana sitwa nze kubona mukorana d'abord bafisi mukorana babakozi bawe muri Isaac TV bavuga izina rya Isaac TV ama nawe kandi uri Isaac Classic nyine TV rya zina ryawe nyene bavyakira gute ntibigera kubwira ati buhindura izina kubera ariko ibiri ku izina ryawe muri Tanzania hariho TV yitwa Karima Story ni izina ry'umuntu Milad Ayo ivyo nakubwiye pana utubike hari turi mu Burundi ko mundi ariko dufite ukuru kwiyumvira uti ndiko nkora pizza ry'undi muntu ndiko nduzundi rega ndakutira inkuru big ndakubwire ni wakora ikintu utaravya abandi uzofutera imbere
iyo njye banga renda kwibika okay ndavyo urinda kwaza turacara aho nyene twe turi mu Burundi mtaho turi mu Burundi sinje nakure DJ 5 yafise Fanny 257 right n'ikibazo cyo mu macha ya DFTV ikibazo fise ni ku bantu bawe ntibigira ntagiye bari muri ga mumera nko bashwana gato bavuga ati duhindura izina kura yuko kwizagi wawe nizagi wawe ko tu brandinga wewe twe tu brand cyo kibazo urumva kuri kamera urumva ingene Starboy si hari yatashe urazi ndabwire nta cyuka kirikigera kraba ko baraje bazisanga Isaac TV bavuga ati nukuri Isaac ahubwo big up sana bro tugiye gushikira dukore Starboy ewe ni wahijya yeje Juma Juse niwe twatanguranya avuga ati ahubwo rero ahubwo vraiment wari warateze Isaac TV kubera ko twafashe Isaac TV twafashe Isaac kubera iri zina ryanje ni kuri ndashimana gari ryamaze kumenyerwa n'abantu benshi avuga ati tuvite ngo Isaac Classic TV byo nibibaho cyane Classic TV twatwize izina ry'abandi Classic FM avuga ati Isaac TV bas yarakwiye ariko ndi yitwa Isaac TV yo muri Kenya wari uyizi urumva ugiye kuri YouTube kandi Isaac TV zari nyinshi n'abari muri Amerika bitwa Isaac TV anyway reka mugura ikiganiro baravye bavuze izajya ryaraduze riduga cyane mu muvuduko urenze bamwe bavuga ati ngo wakoresheje ile fasi turayu amahera cyangwa iki ile fasi ya swajo ile fasi ya gatumba mugatumba hari bavuga ko wakoresheje imiti mama avuga ko nakoresheje ibyo bintu urindi ibyo bintu sinja kuri ibyo bivugwa n'abantu benshi yuko Isaac akoresha sigure d'abord yuko Isaac akoresha imiti mama Isaac ko yuko Isaac akoresha imiti Isaac kiyagutwara ngo mu mwanya muto ngo nadugize amaviews menshi mu mwanya muto oya ni content za bien gusa nashira ko ibiganiro biryosha abantu nashira ko ibiganiro abantu bakunda none ndakoresha imitwa byanga chipfa urabizi bica bipfa ugabo byanga ni wakoresha imiti bica bipfa oya ukoresha imiti ukacuvyanka ukabihakana bikoresha kandi bikoresha yo bipfa nimba koresha imiti mana yisi ni juru mana nimba koko nkoresha imiti izakiti chihombe abitukoresha oya abagukoresha nawe jewe umuti wanje nkoresha n'amasengesho ndasenga sana jewe ndasenga kandi hama ikindi naco jewe ndakora sana je ngiye amagake bro je ngari nturi muhira we na madame ko renya tukomera yuko aza muri imbere ya kamera ariko yabari ariko yikwemerera uri mubazi ati umugabo wawe aryama gute kenshi mubona nasanga kumenga kenshi bari ko arakora jewe nguma nkora umva no ngaha kubisusuravye ngaha umva naragize n'amatashe kubera kwicara sana umva jewe mwanya wose nguma nkora umva ndaja kuri tere nkaza nkeditinga nkashira ku tere nkaza nkeditinga ubureko na Starboy Imana ishimwe bro Juma Jux ariko ari ga production nawe nyine vuba cyane azojana azi aricara bimonta urumva cyasanga bigenda neza cyane umva nte twikorera nte twimontera nte twirondera ibiganiro bace tupanika sana umva bisa ariko dukora cyane nta birefu nta yindi code guys mwavyumvise neza bona bitawe nta Jack imiti mugabo ayivuga cyane we mu muti mwamuvise umujyango ajara mu gatomba kule chini kwa babu asha je uri nk'umufumu wanje wazomuza uzangayo werindi tubeshi pungutse oya na miti brema na miti kuko nimba ari miti ho tubwira imiti Bujahiti yakoresha Bujahiti yaravumye man sana no wari uri nyene uvuye aciye bitokenda nayo mzee Uya Landry promoter aravumye kandi Landry yaravumye sana urabizi oya nindira cyo kimwe randa kiva mu wakalati nyene bo nyene abizo mu wakalati sikamezo nitubeshanye nabyo nomenya rero ivyo niwe bivuze ariko we nawe muri Bujahiti uko mbese kumezo yagwije ofade nuvuye n'icyo wayikuye yayizana ngamiza Starboy nani Juma Jux anione jambo madangayo jawa yo bana yani ganiro ni the best ndakurahi musa oya reka ja ugere gutiringi ja fumu nabone emera man gutiringi ja fumu nabone emera bi ivyo nizira gimanda kandi ndakugiye ati je ni waronko umufumu yemera avuga ati jewe no fumura nyene bikaryoha jezo munyereke ndamuhumuti ndamubaza ikibazo nyagitora cyo nemera ko ari umufumu yemera nta mufumu aba afumu uzitikisa kamazi nakuwaga sasa birabaho vema ariko je kubera bitarambako kubera ntabizi ntaranabikorako mana yanjye nanabikorako niyo mpamvu novuga yuko jewe
Kana amatitre ya man nishirego amatitre y'ubusazi guys twakubera iza classic mwamaze kumvyumva yatubwiye vyijeke Umuduga wiwe abantu baduterera turagura Umuduga turaterera kandi Black TV muzoza muri lancement officiel kandi sikera vraiment baterera bose baterera konte ni muri Banco Bu mani Banco Bu yaturishe Banco Bu hapana jani lipa mi hapa 09 81 06 20 21 bar non c'est bar tiré 28 voilà abantu batanga badashaka babamenye uburenganzira bwabo twe tuzovuga ushaka ariko abazotutera tuzobavuga kandi hariho n'abaririmbyi yo ini exclusive nubwo mbere ngenda ivuga na hariho abaririmbyi bamwe bamaze kwemera yuko bazodutera bemere mwe ntatanga inote mbo urumva umuntu kanza baza kwemera amagatanga ariko hariho abaririmbyi bamwe kandi baba star yo baba star nukuri merci beaucoup Rekani numire je n'umwana bavuga ariko nzobavuga iyo exclusive benshi vraiment gatubarindire na la bomba rimwe Natasha acha yaza gonga matruasa angahe pate ko nami bose angahe avuze angahe unavuze uzompa reka ubya la boss mu giswaho uzompako voilà ekara bande rero nabandi bari bose uzoshenza ko for 2022 zocumpa 2024 imana ibikore amen niko ndo twayivuze ama campagne yatanguye kandi ko turagenda neza n'abandi bashaka kwifatanya natwe barahawe ikaze merci gano cyabaye kirekire ariko man ntago nibihanga uvuga byinshi cameraman yarushe man cameraman ibya Thank you so much guys akumena Isaac Classic from Isaac TV umwenye yatangura kera atamumuza amashapo Isaac Classic yarahomvye mwimaja mu kuri comedy yarahomba ndakora igihombe Zaga imutsa arahomvye nitana nzikiya zaraheze umubutibe nawe ubuhomvye oya zaraheze ahubwo gusa harabuze umwanya wo kubandanya tudandaza izibi business yo biheze wahomvye yarahomvye umujama muri inyungu nayironse imana ishimwe bisanga mari yaragiye muri bisanga mari gukina comedy birahomba biranka bisanga mari niyo yahomvye nije nahomvye ni waho oya bisanga mari abandanya deja nahomvye gute acaja none barakwiruka watavye kare yo rindrozara episode kurikira ko ntazoba ndimwe Thank you so much guys mwavyumvise n'Umuduga ashaka kugura ibintu birebire cyane mu supporting cyane ari kuri micro ni www.blacktv.com bisanga tu Facebook nta kibazo ngo sima dusangaho ciao ciao